tuganire na muganga. Nivyo tuganire na muganga. Tuganire na muganga ikiganiro gica hirya no hino ivyerekeye indwara zikunda kubangamira amagara y'abantu, ingene zifata, ikizitera, ibimenyetso vyazo, ingene twozivuza canke kuzikingira. Turabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri ino nsamirizi. Ikaze n'igwanyu mu kiganiro ganira na muganga, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega, mukagikurikirana imisi nkiyi nk'aya mango nyene. Muri kiganiro cuno musi haruhande y'intahe zishingwa na bamwe mu bituye ico kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mukaza kumva kandi n'icizere bamwe n'abandi baba bafitiye ico kigo inshuti ya bose. Ive nifasha akaba ari je nakibateguriye, sangwa ikaze. Mana yacu warakoze, watanze ikigo c'ubuvuzi, ukivukanisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, kombo nukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye. kimwe caho Igitega none nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye. umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho, caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% noba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya bose. bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe. Erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Ewe cha kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Bewa urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye. Massage zose bazikora ku buntu. ngo ngwicyo hoge tujane twigire ndikiremwe nawe uri kiremwe nyene. Yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951. kaze namwe mu gacemwo. Je ndabona kweri ibintu bimeze neza, none ko mbona je ndumva yuko bamvuye kweri. Ndumva baramvuye kweri nta ngorane. Ndumva yuko ngiye nshimye nawe umuti ntarawufata. Ndumva yuko ibintu bimeze neza. Mbega utwibukije wari waje kwivuza uva mu Gashikango. Naje mva mu Gashikango intara ya Ngozi. waje kwivuza ingwara nyabaki? Ingwara naje kwivuza ingwara yo mu rubavu. Urumva nguma ndahwa amaraso. Amaraso nyene aguma yicukumbura. Apana kudahwa n'ibintu nariye. Oya yo urumva nkoroye yo yacukumbuka nyene akizana. Neyo iyo ngwara woba wari wimaranye igihe ngana gute? Umwaka uraheze. Urumva nabanjije kuba narariye ishano, hanyuma bica bizara mu iryo shano. Ngenda kwa muganga bantora ingwara y'igituntu, bambwira yuko ngwa y'igituntu ndakivugwa kirakira. Mugabo urumva ayo maraso niyo yagumyaza. Urumva rero bari bambwiye yuko amahaha ariyo yatosekaye. no munsi waje kwivuza naje inshuti ya bose. Bambere wumva ikigo inshuti ya bose mbega
boba wacumvise nacumvise kuri radio buntu hagibuye ati reka nsimbire inzo zosimbira burya mbere hari haciye n'umwaka wose ndavyimbira yuko noza hanyuma nkaguma mbura kanya nkaguma mbura ukuntu nosha ikino navuze ati reka numve yuko aha hantu nogenda yo numve ukuntu byogenda kubera ivyo biganiro ngiye urumva nivyo vyatumye uvuga ati nivyo vyatumye mvuga ati reka nze kuraba aho hantu kumva ndumva n'abandi yuko bahivuza mvuze inzo zaguhaye icyizere cyo vuga ati reka nzosimbireyo yego urumva nungaha mu maguru kandi aha mfise ibinyanya bitavamwo ndanavunagurika amaguru muhoro mbega mu kibano hajya aho uherereye ntawe urumva aho havuga ikigo inshuti ya bose amuvuga ati je narumva abantu babivuga ukunuku oya ndabyumva ku radio yego kuko nta muntu uje turabonana maso mu yandi nyine ambwira ati yaraje ngaha urumva rero ico kenzanye yego inyuma yo kwigira ikigo baguhaye imiti bampaye imiti nza gufata banagucishije kandi mu vyuma bancishije mu vyuma mbega iyo massage yo ivuga ku iki wayibonye gute nayibonye neza kuko urumva bashize mu vyuma nyene birankandakanda yego ndahonyura no mu mazi nyene bara ibirenge nyene biragenda neza ndumva yuko mu birenge ibinyanya numva vyagabanutsemo massage ivuga ati je numvise ari sawa numva ari sawa kabisa vyankanda kanze nyene uba amaguru yose uba imitsi ndumva nta ngorane mu mugongo numva atakibazo mbega n'akahe kamotera nk'abandi bantu kumbure bafise akagwara urumva nk'uwo nshikira nyene nkumva nyene aragwaye nk'ingwara nje no banari ingwaye ndumva yuko kabisa no mubwira ati shikanye nuze kuraba yego ugende hariya ku nshuti ya bose ati ni ahantu haruguru y'isoko y'inka gatoya uduze nyene uhagaze no kwirembo mbere urabona no kwisoko bunda habona nobabwira ati ni muze kari kabisa mwivuze ndumva yuko ibintu bimeze neza yego abavuga ko mu nshuti ya bose hariho nk'abareka kuza kwitura ikigo inshuti ya bose bavuga ngo ho bari nko mu bapfumo ubona ari byo kwera oya sivyo oya nta nico bifana kweri ahubwo ni nko kwa muganga ahubwo je nabishimye gose none ko ivyuma bakoresha kwa muganga nonga ku nshuti ya bose arivyo nabonye bakoresha imiti yo mu kigo inshuti ya bose benshi irakunze kubagora kunywa wowe witeguriye gute urumva umuti wo ku nshuti ya bose narumvise yuko urumva sindawufata mugabo narumvise aho abawufashe yukurura mugabo urumva je nanje sintinya umuti je umuti nzowunywa neza none musi mitwe kino kibijya mbere mubona gute kanari heza hoje kiza nutwohaye nyagura yagira abandi hajyana harata wakiri mbere yuko muza ngaho mva mwaratarataje yavyumva ku radio umuntu arabikacho azotubwira urumva nawe umuntu aja mu dukorwa dutandukanye hari aho uba uri muhira ukumviriza ukumva ibintu ikariko karavuga kubera ntahe mwagengera murumva namwe muca mugatingira ngira muntu yokira yego icizere kiba kiraje tukakije kwara mbega ikijanye n'ibiciro ho ubona ibintu kuyatanga ukazotanga ntama ntagire mitendero n'urose mitende yego kuba amafaranga n'amafaranga ibintu bironderwa kaboneka aba baravuga ngo kino kigo ngo kukizamwo ngo ibintu ngo vy'ikirundi burya ngo biragomba gusa ngo n'ibintu by'abapfumu genda zatavye umupfumu mwabonye ngaha oya nta by'abapfumu ngaha abapfumu baropa umupfumu yokwemera gukorera nkaha aje nabonye bafise n'ibipimo nk'ivyo kwa muganga nabonye ko hari ibyo bafise bapima nk'ibyo kwa muganga mparambona hariya ipimo bumviriza bashyira hamwe ntibakagufata amaraso sinabonye bakora nk'ikwa muganga mbega aho mu kibano muba muretse kuvyumva ku radio nta abandi mugeze mwumva bavuga iki kigo bavuga inshuti ya bose bavuga inyabihanga hiyo mbega hariho nk'abantu ubarangiye nk'umuntu yaragwaye ukamubwira ati burya bizogende
mu nshuti ya bose ukabona umengo ntavyemera neza uza ngo umuntu we uba wumva atarahabona cyangwa atarahakiriza ariko uramubwira ntiyohumva burya rero umuntu arataha ntiyabonye urumva umuntu agwaye ushobora kumurangira ati nangwa je nakirije hariya titumbere yawe usanga nawe harakugiriye akamaro usanga nyene yacaje kwivuza beshereka barakira bisa akamaro gacara yagira n'abandi bakwiye kugenda kwivuza hariya natwe twaronke agahe musanzwe nemuje kwivuza iki mama veri nyene ntihagenda neza none mwimaranye igihe ingana gute kukuntu mutameze neza igihe kirekire nk'umwaka wose ndiruzura katuma isonga ikaboha n'ingingo nizo zitagenda neza kubera iki mutuvuza tuno musi reka simbire mu gicuti ya bose ndabe nje ntahandi waciye kumbura narahaciye reka naha nanagize kuhaca muga haciye imyaka 2 ico gihe wajyaga ari byo nyene amanti ntibaguhaye umuti barawumpaye amahera carankehana sinaciye ngo nambandanye ngo nkize kire urumva uvuga ati iyo nkwiza kire ntigira ngo mitende byari kugira mitende n'umusi uvuze ati reka ntasahumbye udufaranga reka asubire yoya n'ubu n'amanzwa namwe nyene uriko arababara aguma atarasaza nandeho n'ubu nta mahera mbwa ubundi imiti baguha bwa mbere urayemera uravuga ati yarakoze ndakubwiye narabonye iyo mugoma mbandanya bitari gukunda none mutawe ndumva ko umaze kuhaca aho nk'abantu usanga batemera kigo inshuti ya bose ugasanga bakivuga ubutari ko wewe uri mu bakivuga neza ndiba niyo n'abandi mu bakivuga neza naza ntiwazi naza ku bisanzwe ni sawa ni sawa nyine n'abandi bavuga ngo mu nshuti ya bose ni nko koja ku mupfumu wowe wabonye bisa n'ivy'abapfumu oya n'abapfumu ko babihamura bakagira gute nicyo bica bitana gakoresha no kuguhenda ngo gwaye ibi kandi atari by'ugwaye baguteranya n'ababanyi none muto nk'undi muntu aba afise nk'akagwara mu mubiri ntiwo murangira nko ngaha mu nshuti ya bose ari hamwe abyumva bamurangira gatabyumvise naho ukamureka make imiti yo ngaha bavuga ko igoye kunywa we vyageze gute byumvise naramaze kuyimenyera imiti irura naramaze kuyimenyera yego nta ngorane vyaguteye kubera namaze kuyimenyera nta kibazo wowe inzoga ntumwa nagira umaze gutangura umuti barayikubujije hama we ntayo wari wigeze nari isanzwe yego gufungura ni sawa umuti ugaca urenza ko nta ngorane we vyagutera uriko uranywa umuti mbega hoho ico gihe waza ubwa mbere wari wavyumvise nadiyo ntibigoma bivugwa ntibagenda bose hama hari ikiganiro mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi n'abiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara yo nozidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C amibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi
abavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe byatanze kumfata mbere mputse byafatiye muri Kongo iyo nariko none ivyo vyagufata gute urumva bimfashe emenako hasi hanyuma nyene bwenge bwaragenda hanyuma nyene ukamengo ibintu nyene bintetemesha nkagwa hasi mwahunguye hasi namenya mbere yuko nafashwe mu nshuti ya bose wamenye gute rero nuwo masera nyene yahanyeretse nyene yambariye akino nyene ku rukundo aho ingose ati nirabe inze ku nshuti ya bose ati hanyuma ndababwira ukomerewe ati hanyuma nyine ati bace banyandikira nyine nk'imiti noza ndafata kuva none utanguye gufata iyo miti yo mu nshuti ya bose ubu umerewe gute bimeze gute nta birasubira kugira ngo birankubise hasi oya na madame kweli nk'ukuntu yambarira ati biramfata nk'umwijoro ati hanyuma nyine ati nta umenga ati ngomba kugwa nyine hasi hanyuma nyine ambarira ati yaba natinya kweli ati yaba narindaguze ati ntibituba turyama ku gitanda nyine ki yego ubu madamu wawe akubwira gute bambwira yuko nyine ari yo kamitera tabiherutse kumfata byagufata mbega byagufata inshuro nyinshi nka kangahe mu ndwi basi yego mundu biragomba no guhera biguma bigufata yego mugubu umaze gufata imiti yo mu nshuti ya bose ngira ntibirasubira kugufata tuvuge birasubiye mbega hoho utanguye kunywa umuti ntiwigeze ukugora ugufata kungora kumuga hewe moya kweli ndi hangana nyine nkahumiriza nyine nk'inwe gusa nkaca ndenza ko nkuturibwa ivyo vyagufata none bikaguta hasi haciye iminsi ngahe kugira ngo bihagarare inyuma yo gutangura gufata umuti iyo miti nyene je nk'ukuntu mwayimpaye kuva nk'igihe bayimpereye nayihejeje mbere ku wa Mungu mu gitondo none nk'ubu ntibirasubira kumfata kweli oya kweli je ntibyasuye kumfata nyene je nk'uko nabonye yarambwiye kweli ati ni mitende ntiyabiherutse yego inshuti ya bose none wewe wishimira gute woyibwira gute none yishimira nyene nuko nyene numvishije nyene nko mu mubiri ntanguye kumererwa ubu rero wewe uremeza ko imitsi yo mu kigo inshuti ya bose ivura neza ingwara y'intandara yego ubu none umufasha wawe avyakira gute abonye uko umerewe muri kino gihe yabona yuko merewe neza arashima nyene ko yego cyane none ku bantu bagaye imiti y'ikirundi nabo ubabwira iki ngo n'abakristo nta miti y'ikirundi ngo bone ndo mukristo kwe muga ntayombuza kunwa ngo ndiko ndare hoya maze kubona nyene nk'akamaro imari ntayinohe bamwe bagira rero ngo n'abasenga roza nta miti bone ngo banyoye ngo nk'ibintu bya shetani mbega aho kujisho wambuye ko uba wahabaye iki inahanaguye muziko wataweyo ni iki none aha hose intanda yego aha hose mwaha ku kuguru hose ngaha yego muguye munsi ntibirongera kuguta hasi kandi oyaye akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247
je nabaye mu bantu bambere batanguye kuza kwivuza ngaha nifise ikibazo ca hypertension rero je maze kugera ngaha anye ndageze ngaha ndababwira ikibazo ciwanje ndababwira ingene ngwaye nukuri kuva ico gihe hari muri 2017 bakorera ngaha nyene igihe bari buguruye ngaha bavuye hariya ku masanganzira ico gihe none muri mwaje kwivuza iki naringwa ingwara y'umutima muri 2017 waragwaye ingwara y'umutima hama uza kwitura ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega iyo ngwara bavuye neza cene kuri basi bari baramvuye gushika ico gihe naciye mbandanya imirimo yiwanje ico gihe ntaraza ngaha nta kintu nakora nirirwa ndyamye nkirirwa muhira uko nyine ata kintu na kimwe marira umuryango n'umugore nawe wanje rabizi ngo twazananye niho rero unye rero nasubiye kumera nk'ugira ikibazo cyanavuga nti reka rero bibire kwa ryavuriro nivuriza ko ntubonye naba bari ingorane mfise barampaye umuti kandi ndizeye ko nzokira tugarutse gati nyuma ico gihe mutaraza kwivuza ngaha mari mumerewe gute vyifashe gute je naremerewe nabi cyane nari ngwaye gose nta kintu na kimwe nakora nirirwa nicaye muhira rero mu nyuma kuva aho nziye ngaha anye kweri bashi naciye nyine nkira ico gihe nari nkira mu motare cyanasubira kunyonga imoto ndakora akazi nyine ka misi yose naho gushika none mwanya ego ico gihe cyo muri 2017 mu kigo inshuti ya bose wahamenyeye he wahamenye bigenze gute je nahumviye ku radio Star FM ibahavuga nanje cyanumva abandi bariko no baravuga ingene bagwaye nange cinavuga ni je nanje ndumva nanje ko ngwaye uko nogenda hariya bomvura kakira ntabwo nawe kumbure bibaza ko ari mu bapfumu narijya umuntu yumvise ahantu bavuza imiti kirundi aca yumva nyine umengo ni bya bintu by'abapfumu jewe mu bisanzwe je ibintu by'abapfumu ntavyo njamo ariko amaze kumva ukuntu bavura ndavuze nti jewe reka ngende ndashika ngaha ndabona ingene bavura basijira ivuriro rinye ndarishimira cyane kweti ico gihe ariko mwarakize neza biragenda neza narakize neza hamwe nsubira kurangura imirimo yiwanje yo gushika n'ubu ndashima kweti mbega ubu naho mwaje kwivuza ihe ngwara mutima mbega wahaje ico gihe muri 2017 uko wahabonye ico gihe nuko uhabona uyu munsi bimeze gute ubona itandukaniro riri he tanze harahindutse cyane barahinduye cyane ngaho hasi hari hasize isima ariko nta karangi kahari aho hose bisanzwe harahindutse cyane gose ego mwege mwatanguye gufata imiti kuva 2017 kumbure ndabibarize baravuga ko imiti yo mu nshuti ya bose igoye no kunywa mwege muba mubivuga kwiki muba bigenze gute ni nk'iyindi nyene irega ugwaye none ugwaye umuti n'ubwo wowe ukaze none wareka kumva ugwaye na cyane ingwara nibabaza ingwara nibabaza gusomza imiti musanzo mbega muri abakizwa mishinge ntobwo boba barabaciye kubera mwagiye kwivuriza mu kigo c'ubuvuzi kama umva imiti y'ikirundi byo vyageze gute je sanzwe ndumukizwa n'umugore wanje n'umukizwa nta ngorane n'imwe ubwa mbere mwaraje kwivuza murakira mufise ikihe cizere kuri iyo ngwara kandi ya hypertension muje kwivuza uyu munsi jana byiza yuko nzokira neza tangorane kuko hariho n'abandi abantu numva ku radio baje kwivuza ngaha barakira ego kweri jeraje kwanza ibimenyetso ndamaze kubibona no ndize ko nzokira imiti bayiguhaye kandi rumva muri fitiye n'icizere ko mugiye gukira iyo hypertension mbega mu kibano hari abandi mwararangiye ikigo inshuti ya bose hariho n'undi n'indwi itarahera umuhungu no mu gatabo no mushoferi mperuka kumurangira kuza kwivuza ngaha nyene yego kweri mbega wowe yoba yakubwiye ko amerewe gutubu amagara yiwe yifashe gute n'umushoferi ubonye karakora kuri ntangora nawe yaje kuwa kabiri windi guheze ubonye karakora kuri yibere no mu kazi ntangora ndakunze kubaza nti ko hariho abatinya kuza kwitura ikigo inshuti ya bose ngo imiti yaho irazimvye wowe ntabwo woba warigeze utinya kuza kuhivuriza ngo nibiciro Rega umuti kuzimba nibisanzwe none umuti uzimvye hamuka kuvura nta ngorane nta kibazo na kimwe none erega ubuzima nabwo none kindi kintu kandi zimvye nk'iyindi
cese mbona ko nta biciro no bivura vyatari no mbona bihari urumva niyo abisa amafaranga yo kuza kwivuza usa neza ugaragara neza ntawo kwibaza ko mbere unagwaye mbega iyo hypertension yitanguye kumerera nabi bimeze gute wiyumva gute mu mubiri ndagira ibinyanya nkazungurirwa nk'ejo nk'uyu no yarabibonye ejo nagara mve muhira nje mu gatabo hajya ku ikaburimbi ariko hajya mpijije koga cyane umva nyine umubiri urahindutse cyangwa none ndyamiye muhira ndagira ibizunguzungu ukagira ibinyanya mu maboko nyine ukameneka n'umutwe yego akamu noneho kumbura imbere yuko dusozera motera abariko baradukurikirana kuko hari abibaza ngo inshuti ya bose harabo iha amafaranga kugira ngo bemere gushinga intahe muri ibi biganiro dukora mwege nakaye kajambo nakaye kamo kuri jewe iri vuriro ryo ngaha je ndarishingira intahe kuko iyo ntarishingira intahe sinari kuza kwivuza ngaho ubwa mbere ngo nongere ngaruke ngaha nyigira kabiri ego wumva wagarutse kuko wumvise uko umerewe ari uko mbona ubwa mbere bamvuye iyo ubwa mbere ntaza kubona ko bamvuye sinari kwirirwa ndagaruka ngaha kuri basi nk'abo bana bafite ibyo bibazo boza no bagatura ikibazo no muganga muganga akabaha umuti kandi nabo nk'uwo bagifise nk'ayo makenga nawe mu nyuma yoshinga intaye kavuga ati bwa mundi vya bintu nukuri kandi mu bisanzwe nukuri no kugaragara nk'uwo ataragera ngaha yoza basi akaza kwirabira apana ivyonye no bamubarira vy'umunwa akaza kwirabira akabibona hama akaza gukora ikintu yabonye ahanye none kuvuga basifise no nka hypertension baragushira ko no kijya gipimo cyo ngaha anye bakaguha umuti w'ingwara babonye abapfumo bapfumo ni bapfumenye kwerije no mu bapfumo je sindigera njayo yego kwera mu baje amapfumo sindigera nje bisanzwe ivyo ngaha iri nivuriro nyene bisanzwe nkayanda mavuriro bazo je basi nk'ubonye je no nundo mugenzi maze kumva nundo mugenzi agwaye nkuko ngwaye canke agwaye izindi ngwara ndamubwira ntigenda hari yanyu no bakuvure nk'ubu unye kubera je naheruka ngaha kera ikarata nari narivurije ko hariko inimero za telefone yaratakaye jewe nukuri sinonagenda basi mvuye nko ngaha sinonagenda ninyegeje ngo mpavure oya uko nukuri n'Imana irakizi iryo kosa ntaryo nokora bisanzwe ngaha anye bavuza imiti kama ariko siko bapfumo sinonatinya no kuvuga nejo basi nka mwarimu ku rushengero anambajije sinotinya kuvuga ngo yawe vraiment no bisanzwe jewe aba anye kuvuga naho no vyoshika nkagwaza nk'umwana akagora nk'indi ngwara abanyu no bashoboye kuvura no muzana ngaha akamumvurira nino ngaha tuciye dusozerera ikiganiro ganira na muganga cuno munsi Yves nifasha akabarije na kibatunganirije ndangize ndabipfuriza kugira amagara meza naho mu biganiro vy'ubutaha Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo, mama nukokoye, uwafashe. Yampaye isukari ewe, kumbi biriko biraba, muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, ntavyo wamenye. Kimwe caho igitega, none, nukuri kuzima nkamenya nawe. Erega uzoga ivyakenye, umviriza, ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho, caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo, abantu bose bacitura, mu kubagabaniriza ibiciro, urugero rwa 50% noba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe ereka nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza ewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba mbewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo hoge tujane twigire ndikiremwa na uri kiremwa nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri
69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mugacemwo. Tuganire na muganga. Nivyo tuganire na muganga. Tuganire na muganga ikiganiro gica hirya no hino ivyerekeye indwara zikunda kubangamira amagara y'abantu, ingene zifata, ikizitera, ibimenyetso vyazo, ingene twozivuza canke kuzikingira.